Nyene Shubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ahejeje guha umubonano urongoye ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu risanzwe rya ivy'iterambere PNUD, aho yaraje kubonana n'umukuru w'igihugu kugira ngo barabire hamwe ivyerekeye imigenderanire isanzwe hari hagati yo shirahamwe n'u Burundi, imigenderanire ihagaze cane ku bikorwa vy'iterambere iryo shirahamwe risanzwe rishigikira. Kabaye akaryo keza kuri uwo mushitsi yo kwifuriza umwaka mwiza umukuru w'igihugu n'abarundi bose, be no gukeza umukuru w'igihugu kungene ari imboneza idasanzwe uvyerekeye guteza imbere urwaruka biciye muri wa mugambi urwaruka amahoro n'umutekano asanzwe yaratorewe mu shirahamwe y'ubumwe bwa Afrika ko yobera imboneza. Yamukeje kandi no ku bikorwa vyinshi ariko ararangura mu ntumbero yo guteza imbere ubutunzi bw'igihugu, aho mbere nawe yaciye ashikiriza ivyo shirahamwe ririko rirashigikira n'ihangiro bihaye yo kubandanya baherekeza Burundi kugira ngo buze bushike kuri yambona kazoza 2040 be n'ibihumbi 2060. Mu bikorwa bashize imbere cane harimwo ivyo gukarishiza ubwenge no kurondera abahinga bafasha mu gutunganya imigambi y'iterambere na cane bafasha ibiro vy'umukuru w'igihugu igisata gisanzwe kijejwe ivyigwa n'iterambere BESD, eka no mu gisata c'ubuhinga bwa none, igisata bwo gutanga iby'inyubako, ibikoresho n'ibindi bisata ngirakamaro bizoshobora guteza imbere iterambere ry'igihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yanejejwe n'umubonano, aho mbere yanamenyesheje yuko vuba cane agiye gutunganya inama ihuza abasanzwe bashikira leta kugira ngo abashikirize imbona kazoza bashobore kubona imigambi mikuru yashizwe imbere kugira ngo nabo batunganye ibikorwa vyabo batumbereza ku ntumbero igihugu cashize imbere no ku migambi mikuru yashizwe imbere. Uwo mushitsi kandi yabonewe n'akaryo ko gushima no gukeza umukuru w'igihugu kuko ingene ku bikorwa yaranguye arongoye ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko kugira ngo bashigikire igihugu ca Kongo kugarukana amahoro n'umutekano mu karere k'ubuseruko. Nyene Shubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yakiriye kandi umuyobozi mukuru asanzwe yakurikirana ivy'iterambere y'imigenderanire mu Bubiligi, aho nawe nyene yaboniha akaryo ko kugaruka ku migenderanire isanzwe hari hagati y'Ububiligi n'u Burundi, imigenderanire nayo nyene ihagaze ku bikorwa vy'iterambere ico gihugu gishigikira mu Burundi. Kabaye akaryo ko gukeza umukuru w'igihugu n'abarundi bose kukungene abarundi bafashe ya mbere kugira ngo bateze imbere igihugu c'u Burundi, aho yashimye ivyo yiboneye hano, aho abona ko abene igihugu bose bari ku kivi. Yaboneye akaryo kandi ko gushimangira ku migambi mikuru igihugu c'u Bubiligi kiriko kirarangura mu Burundi mu ntumbero yo gushikira Burundi kugira bushike ku iterambere mu bisata bitandukanye, cane igisata c'amagara y'abantu, aho mbere ejo hahise buguruye ivuriro rishasha mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, mu gisata c'indero n'ibindi bisata bisanzwe biteza imbere vyorohereza n'ubuzima bwa bene gihugu. Kabaye n'akaryo kandi ko kurabira hamwe kuvyerekeye akarere, aho bagarutse cane ku mahoro, ku kibazo c'amahoro n'umutekano cane mu buseruko bwa Kongo, eka no ku migambi y'iterambere iriko irategurwa ku rwego rw'akarere, aho twovuga nk'ibarabara y'indarayi izuhuza igihugu ca Tanzania, Kongo n'u Burundi n'iyindi migambi izoshobora gutuma akarere kiteza imbere. Nyene Shubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaboneye akaryo nawe nyene ko gushima ingene ico gihugu kiriko kirashigikira u Burundi no kubasaba kugira ngo bagire gwabo nabo nyene imbona kazoza mu migambi itandukanye, nabo nyene bashigikire imigambi mikuru yashizwe imbere biciye mu mbona kazoza y'u Burundi bwishira ukizana mu 2040 kandi Burundi buteye imbere mu 2060, na cane ko ibizoshikana Burundi ku iterambere rirama vyose bihari, aho twovuga dufise amahirwe menshi mu gisata c'uburimyi, dufise ubutare bwinshi, eka n'abarundi bafise umwete wo gukora ibikorwa bitandukanye.